Ubushikiranganji bwo gufatana mu nda ngo bagiye kwitaho gutanga amakuru kurusha uko byahora. Ivyo bikaba vyavugiwe mu nama yateguwe n'ubwo bushikiranganji kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 13 Nyakanga umwaka wa 2018. Aho ngo ni mu ntumbero yuko amakuru azoshikira abanyagihugu bose uko bayifuza. Bikaba vyavuzwe n'umushikiranganji Martino n'ivy'abandi mu nama yariko agirana na bamwe mu bakozi b'ubwo bushikiranganji. Reka tumwumvirize. Murakoze. Ubundi twese dutanga amakuru mu bushikiranganji bwacu tubice mu bimenyesha amakuru tubicishije mu nyandiko zitandukanye mu manama, ariko icyo twari tubuze nyamukuru cyari intumbero dukorerako, igitabo dukorerako. Rero twariyumvira mu bushikiranganji bwacu dufashijwe n'abahinga bavyize, turashiraho umugwi ujejwe kumenyekanisha gutanga amakuru. Nico bituma rero twavuze ati baragenda baricara bararondera ico gitabo baragitunganya. No munsi rero kwagushira hamwe abo bose byiga kugira dushe kucemeza, hanyuma kibe ikiraro dukoresha, kibe igikoresho bose bagenda bafatiraho kugira dushobore kuza turatanga amakuru neza, kuyahanahana haba mu bushikiranganji, ako cane abo bantu dusanzwe turakorera. Murazi ko leta ikorera abenegihugu. Muri mu bushikiranganji bwacu harimo ibijanye no kwigisha abenegihugu ukuntu bo kwitwara, ukuntu botunganya ingo zabo, ukuntu botunganya imigenderanire hagati yabo, ibijanye n'ivy'amahoro, ibijanye no guteza imbere agatakazi na muntu. Ivyo byose rero birasaba ubuhinga budasanzwe kugira ushoboye kubitunganya neza. Ni muri iyo ntumbero rero twabonye yuko twotunganya intumbero, icyo twita strategie mu gifaransa, kugira tuyisunge, hanyuma amakuru dutanga aba amakuru aryohoye, aba amakuru agira akamaro. Koko si ukuvuga gusa, nuko abo ushaka kuyashikiriza nabo nizo bikabagirira akamaro. Umushikiranganji yaravyibonekeje aho havye ivyegeranyo bakavuga ngo ntibaronse ukuntu bakorana n'ubushikiranganji bwanyu. Hari isano vyaba bifitaniye abakora ivyegeranyo bavuye hanze bagiye gukorana ivyo bintu. Murakoze. Tuyoza yuko amakuru agiye aratangwa, mwavyumvise bijanye n'amasite web, bijanye n'amakuru atandukanye, bugene bazoyarondera babone ukuri. Ariko naho nyene tugomba ko ari mwisano rinini ya, kuko leta y'u Burundi yari yabisize kuri site yayo ya leta, ahubwo ntibashatse kubirondera. Kandi tuvuga yuko ibiri muri byo twatanze n'ubu birashafise agaciro, babikeneye babifatira. Suko ko batabizi, nuko atashize kubikorera ko gusa nk'umure kuzimenya ibintu tutashoboye kumenya.